amasezerano agiye gucomoka, amasezerano agiye kuboneka. Semeni haleluya. Ari umunsi umwe nigeze kubabwira, hari dimashi ku mugoroba ndababwira nti abantu babaye ruguru bagiye ku migina y'ibizinu y'amashampinyo, urashobora kuja kumugina mu gitondo ntugire ico ubona, ariko iyo usubiyeyo ku mugoroba ugasanga ikizinu cacomotse, wibaza ko kitaba cari gihari, wagiye ugira cari kiriho ariko kiba cari kiriko kiratutuza kugira ngo gipasure isi. Hari abantu Imana igiye gupasurira ivyabo bicomoke. Hari abantu bamaze igihe kinini bariko barasura, uza mu masengesho ntiwagira ico ubona, ariko hari igitondo kimwe ibintu vyawe bigiye guhinduka, ibintu bigiye gucomoka. Semeni haleluya. Ndagomba ngo Imana ibaremere igitangaza kivuye mu isezerano Imana yavuganye nawe. Haleluya. Igihe Imana yagaburira Abisirayeli inyama, ziriya nkware zari zirihe? Zari zivuye yarazitumye, irazihamagara mu kibanza runaka, irazibwira ngo nimugende mudakata gauche à droite maka mushikiriye ubwoko bwanje bubi, ngo zishika ayisezerano abana ba Isirayeli bari zihagera zarusha, bashobora kuzifatisha amaboko zitagishobora kuguruka. Reka ndakubwiye icyo Imana yavuganye nawe igiye kukirungika, kandi Mana data wa twese aba bantu yabagire gute ugiye kugifata. Amen. Kurambwira ngo iryo sezerano ryoca kwande, ngo Imana yambariye cyoca kwande. Wewe waciye hehe kugira ngo ubeho? Ubaza ngo ni kuri mama wawe na papa wawe? Wapi? Iyo umwana avutse avukana umushatsi, avukana inzara, avukana amaso, avukana amatwi. Ikintu Imana yakubariye kigiye kuza gikwiye, nabyigiye kuguha ibicu. Bariye ngo byozana he? Aho wazananye niho byozanana, aho watuye niho byova, kugira ngo uburiho. Amena. Niko ndumva amasezerano y'Imana yamaze gututuza, ariko agiye gucomoka, agiye kugaragara. Yesu yabwiye abigishwa biwe arabwira ngo nimurindire ibyo mwanyumvanye, murindire isezerano rya data ndagiye, ariko ngiruka. Haleluya. Abantu bazi isenene ni bande bagira uko, ari abandi batazi isenene. Muramaze kuzibona ngaha mu gisagara cya Bujumbura rimwe na rimwe, ukazisanga ku matara, hajya hejuru ku matara niho zikunda kugwa, ziba zazimiye. Ese ziba zizimiye zivuye? Haleluya. Mumbwira umuvyeyi wazo, ziza zifise amababa ziguruka. Iwacu aho mvuka ruguru hariya mu misozi, hari umusozi, uyo musozi rimwe mu mwaka utegezwa kuzako isene. Rimwe mu mwaka hari gitondo kimwe buca mugasanga isenene zuzuye umusozi, ku biti, mu byatsi, ari nyinshi cyane. Mwebwe mwibaza ko ziba zavuye? Irema isenene ikazirema zifise amababa,
mu mwanya igitondo kimwe ugaca uzisangaho. Inaniwe gute kurema cya kindi yakubwira, kandi ikakirema n'imbaraga, ikakirema kiguruka, ikakirema mana yanjye yaba warumvise kurambariya ngo kizoca kigiye gucomoka mu gitondo kimwe, basanga umusozi w'iwanyu wahindutse. Haleluya. Acuruza impuzu ngaho mu Ijabe, impuzu z'abagabo, amashati, amapantaro. Yareka aradutera inkuru atubwira umuntu umwe akomeye ngaha mu gihugu. Igitondo kimwe yaje ku isoko ahasanzwe agurira impuzu, yarasanzwe agura impuzu. Araza aje kugura ishati, kumbe dekre yo kumugira umuntu akomeye yasohotse nta vyazi. Araza baranegosya haheze nk'amasaha makeya ya shati nta niyo yamuhaye kuko nibumvikanye be. Uyu ndamuvuze ngo aca mumenya arakomeye muri iki gihugu. Inyuma y'amasaha makeya azabona dekre y'uwo muntu kirasirikira ku ma WhatsApp, yabaye ikintu gikomeye mu gihugu. Amapikape n'amapikape atangura kumurondera iyari. Reka ndakubwira, hari igitondo kimwe isezerano ryawe rizokuzura. Abari bagusuzuguriye mu gitondo, ku mugoroba bagutangarire, bazanye bavuga ngo babanye ngo ibintu bizananye. Reka nazoba bikoretse muri uyo mwanya, byakoretse kera, ahubwo ni igihe gusa cyari kirindire kugira ngo ibyo bintu ubyinjiremo. Suzuguye, hari umuntu yakuvumiye ku gatoki kagahera, hari umuntu yakuvutse uko yishakiye, ariko hari igitondo kimwe azokubona atangare, hari umunsi umwe azokubona avuge ngo mbega niwe canke siwe. Isezerano ry'Imana ryuzuye ku buzima bwawe. Iyaba waruzi umuntu mwicaranye uwari icari, wotanguye kumugira inshuti. Ari igitondo kimwe uzobona comotse, mwahora mwicarana, intebe yiwe ikihinduka, icyicaro kiwe gice gihinduka, nana nimero yiwe telefone ugira, uramusuzugura uko wishakiye, umwibaza ngo n'umuntu asanzwe, ariko muri we haryamyemo ikintu gikomeye. Ugateko iyi myaka yose nari maze tugendana, uyu muntu yari ameze uku. Mana yanjye, Mama Pasikazi yabyumvise. Imana ibigukorere mu izina rya Yesu Kristo, ikuremera igitangaza kivuga kigaragara kibona. Haleluya. Isezerano ry'Imana, abarepantanse turyamanye isezerano ry'Imana. Ubu turi hano mu ivumbi, turi ahantu umenga harasuzuguritse, ariko hari igitondo kimwe tuzoba abantu bo kwipfuza, tuzoba abantu bo kwipfuzwa. Haleluya. Abantu bose bazokwifuza gufatikanya natwe, abantu bose bazokwifuza ko twababera abavyeyi, ariko abantu bose bazokwita umuvyeyi. Umuntu wese akubwira ati wombera pare, ubu ninde yakubwira ngo mubere pare? Ngo none ngo abandi ngo je ngo nta n'umuntu n'umwe ndigera mbona ambwira ngo ndamubere marene. Mubere marene vya wapi? Tabiwezi. Nikiguzi. Ihangane rero igihe cyawe. Haleluya. Muri imwe yavuze ngo umuntu wese n'igihe ciwe. Haleluya. Umuntu wese n'igihe ciwe, umuntu wese afise igihe Imana yamuremeye. Iyo ubyinjiyemo igihe kitaragera, ntacyo bishobora kukumarira, ntacyo bishobora kugufasha, ariko iyo ubyinjiyemo isezerano igihe cyageze. Ibintu birahinduka. Semeni haleluya. Ubu
ari ubuzima ubayemwo wumva bugukwiriye ukumva n'ubuzima nyene bukwiriye kubera iki kubera ni kureha. Haleluya. Ndagenda kubwire ubu Imana yashobora kuguhindura amateka. Wajya muri garde-robe yawe ukabona yuko zijya mpuzu zawe atane mukwiriye kwambara, ariko uyu munsi ubona ari muzu z'icubahiro kubera iki nibwo rugezo rwawe. Haleluya. Kandi nazogira umuntu agusuzugurira akambaro wambaye kuri wewe nakicubahiro. Ubona gusuzuguze iyo yambaye nayo iyo yambaye hari ahantu yogera igahinduka umucafu. Abeshe nibyo hekagira umuntu agusuzugura n'igihe cyawe n'igihe runaka n'umwanya runaka n'isaha runaka. Sema haleluya. Yesu yavuze ngo nimugende murindire isezerano iryo mwanyumvanye iryo nababwiye iryo numvanye data nanje mugende muririndirire i Yerusalemu. Iyo tuvuze Yerusalemu ukurindirira mu rushengero rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo igihe Yesu yapfuka hari abantu bari barabwiwe ibyiwe ko ntibigera babivuga. Usomye muri Luka twasomye mu bice bya mbere ubona umumama yitwa Ana ngo yari abaye mu rushengero igihe yarabwiwe n'Imana ko umukiza azovuka, ariko yari yarabigize ibanga. Reka ndababwira igito benshi kika mu masezerano no kutagira ibanga. Imana idufashe cyane no kutagira ibanga. Kubwira ikintu ubwo kuri WhatsApp ukaba wagishize kuri stati ukabyumva ukaba wakirungikiye abantu bose bari abo kirungikira sikara bagenzi bawe sikara inshuti zawe sikara bagukunda abo kuboha gishike. Haleluya. Si ibintu byose Imana ikubari ugenda kuvuga. Murabizi icyatumye Yosefu bamugirira nabi nuko ibyo Imana yamubwiye atabigize ibanga mu mutima. Cyakenda kutwengera bene wabo. Haleluya. Ajya kubwira bene wabo ngo nabonye ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11 ari bavuga avuga mama wiwe na papa wiwe ngo nabibonye ngo mbona binyunamira. Ati subiramo twumva ngo kandi ngo nabonye ngo turiko turatekera imikama ngo imikama 10 yari 12 ngo hanyuma imikama 11 itangura kunamira umukama wanje ngo batangura avuga ngo byanka byakunda sezerano ntabwo azorishikako. Umuhererezi adusuzugure. Hari ibintu bwira abantu kandi wumva umengo babwiye ibintu byiza bigatuma bagira imigabo mibi yo kukugirira nabi. Rimwe na rimwe ibyo Imana izokubwira uvyandikisha inyuguti ziboneka ariko bigira ibanga. Haleluya. Haleluya. Nturararonka na visa utanguye kuja kubwira abantu bose ebana ngo mvuye muri ambassade mvuye muri interview bazobizirika na passport ihereyo. Haleluya. Deki gitondo kimwe baze babone wuriye indege. Yesu yabwiye abigishwa biwe batumye arababwira ngo nimugende ariko mwirinda abantu. Imana ikurinda abantu muri iki gitondo. Agejo baratubwiye injyajya ngo injyajya isumba umurozi. Injyajya ngo isumba umurozi isumba na shetani. Ni mubyara wa shetani.
indyarya nimbi kuko indyarya gukizwa kwayo ngo biragoye. Ikujyajya iri muri mu baririmbyi, ikujyajya musangira ku igaburo ryera. Numvise umukozi w'Imana umwe yagiye ahantu bamurungitse gukorera ku rushengero, ariko agiye ahantu aroye ntibari bamukeneye, baca bamuzanira amazi muri kinji. Kumbe muri kinji bashizeyo isumu inozenye, ujya muti mujya wica imbeba cyangwa ujya bashizemo mu mazi. Ashize ku muntu yewe gaye yumva umunuko, umukozi w'Imana. Yesu atugirire neza. Abantu nibayica arabimenya, yagiriwe ubuntu ko yabimenya. Yesu adufashe. Imana ikugirire neza, ikurinda abantu babi, ikurinda inshuti mbi, ikurinda bakubesha, ikurinde abantu bakubwira ko bagukunda batagukunda. Utumusigarana bake beza, utumusigarana bake bakubwiza ukuri. Nayo kugira abagenzi benshi binjyajya wotumubaho wenyene. Haleluya. Imana ikurinde. Reka nakubwira, Imana yokugurura amaso rimwe na rimwe. Ari igihe n'Imana ibireka kuko ubimenye hoca haba ingorane zindi, yokwereka abantu bakugirira nabi. Wasanga ari babandi bamwe wagirira neza, bamwe wigishije, bamwe wagaburiye, bamwe wafasha, bamwe wazamura, nibo bagufitiye urwango. Nibo bagutega imitego, nibo bakeneye yuko upfa kandi wabagiriye neza. Haleluya. Uyu munsi Imana ifata inkota ikatama amashami yose akuriko y'ubujyayi, kendi yatutura ituture mu izina rya Yesu. Iyo umuntu agiye mu itongo ryiwe ry'ibitoki aratutura agakata amababi yose yumye. Hari amababi, hari abantu bakuriko ariko bumye, bagomba kukonka, bagomba kukumaramo imbaraga, bagomba kukwicira ubuzima, bagomba kukugirira nabi. Imana ikate. Haleluya. Uba warageze kure, uba warateye imbere, uba warabyaye, uba wararongowe, ariko abantu amasezerano yaho, ikintu cyose cyayatangiriye, ikintu cyose cyayazibiye, Imana igikureho mu izina rya Yesu. Imana ibwira Nowa amaze kuva mu bwato, iramubwira ngo Nowa, nshizeho isezerano ryanje hagati y'umuntu nanje, kuva uyu munsi ndirahiye. Imana irirahiye. Imana kwirahira, Imana yarabuze umuntu yirahira n'umwe, ubwayo irirahira. Nta muntu ishobora kwirahira, ubwayo irirahira. Imana irirahiye kwigiye kukugirira neza. Imana irirahiye kwigiye kugutabara. Imana irirahiye kwigiye kugutwenza. Imana irirahiye kwigiye kugukura kagasuzuguro. Imana irirahiye kukugira umuntu. Imana irirahiye. Hallelujah. Semeni hallelujah. Sezerano ry'Imana n'utuntu tugenda. Hallelujah. Dutangira tuzibira umuntu umwe nari maze iminsi ndiko ndamusengera. Hanyuma mwijoro Imana irambwira ngo impamvu Imana itashije isezerano ryiwe rimaze igihe kinini ni kubera aka kantu gatoya agenderamo atazi ko ari kabi. Haleluya. Uwo muntu ndamubwira ati aka kantu wowe ugakora gatoya cyane, ariko yabona umengana akantu gasanzwe. Isezerano ryari rimaze imyaka 6 ryaranse kuguruka, maze kuri mubwira agirirwa ubuntu arumvira icyo ndamubwiye. Haleluya. Isezerano ryo ricari ruguruka. Isezerano ryo ricari ruguruka. Ari abantu
ibyabo byanse kuguruka kubera iki? Arasenga, araza mu nzu y'Imana, mugabo mu nzu wiwe abashitsi baje abazimana inzoga, ubazimana inzoga none ngo ko nazinyoye ngo ndone ingorane niya, ngo nta ngorane, ngo jingo nta kibazo, ukabazimana inzoga zikinjira mu nzu wawe. Haleluya. Abandi ngaha mu nzu y'Imana bamwe baranywa inzoga, bamwe banywa imivinyu, abandi banywa amawiski, ngo yangwaka ivyaha baramaze kuvyeza. Benshi baranywa imivinyu, Imana yarabimbari. Nivyo bitumye bamwe amasezerano yabo atuzura. Haleluya. Uyo muntu yari afise umuvinyu munziwe, akakanwa akagahana abashitsi, akumva ntangora, ariko Imana irambwira atarakura ico kintu ntibizoshoboka yuko isezerano ryiwe rikunda. Ndashima Imana, nawe ndamushimira ko icyo namubwiye yacumvise. Nta kwezi kwarangiye ico kintu cari cugaye imyaka irenga 6 cyaciye gicamwe. Kubera iki? Yumviye icyo ndamubwiye. Ni wumvira icyo Imana ikubwiye, Imana izoshitsa isezerano ku buzima bwawe. Umuvinyu nikiye gikazi. Haleluya. Whisky abantu barazinwa bagasirimba. Whisky yo mawisi usanga afise nka 65%. Ariko abantu rero bakagoma basirimba, none Mana uri umupagani wa mbere, uri mboregwa. Happy. Imana si muvyara wawe. Imana ni Imana iradukunda, ariko hari ibintu rimwe na rimwe bibonye nokigo. Haleluya. Haleluya. Imana igukurira ikintu cyose cyoba cyaratangiye isezerano ryawe. Ashobora kuba ari umuntu, ashobora kuba ari inshuti yawe, ashobora kuba ari umugenzi wawe, ukavuga ngo usi no murekura, wapi tugende igihe kirigiyo, tubanye imyaka myinshi, uyu si no mureka naho nkijijwe. Oyaye, rekura ikintu cyari cyo cyose gituma isezerano ryawe ritagurika. Imana igukurira intambamyi zose. Amasezerano arahari, ibyo Imana yatubwiye birahari, ariko rimwe na rimwe. Haleluya. Ugasanga umugore abanye n'umugabo wiwe, cyangwa umugabo abanye n'umugore, ariko arafise umuntu bagendanye ke mu mutima wawe ari cyari, nawe ubanye n'umugore wawe numukunda, mubanyine kubera ko mwamaze kubana, nakundi sinosambura urugo, reka tuze tubana, ariko naharwa abantu babona ari uwa mbere, iwanje ndabona ko ari uwa kabiri. Mukabana mumerewe, abantu babona ko mumeze neza, ariko mu mutima wawe atawuriye. Haleluya. Usinoba ngisambura urugo n'imyaka 10 heze 20 wapi. Umuntu akaba afise ibintu byo ku ruhande agendana yabitse. Imana idukurireho ikintu cyose cyotuma tubakure amasezerano, kandi amasezerano yacu twari dukwiye kuyabamwo vuba na vuba, twari dukwiye kuyashikamwo n'ingoga na n'ingoga. Imana igukurire ikintu cyose mu izina cyayo. Kabana n'umuntu ariko nta kuri hagati y'abo bantu. Umuntu wese afise ngo ibintu byarahindutse, shanga muze mugira ubwenge, ibintu byarahindutse, ngo
nigeze kubaza umugabo umwe hariya muri Mozambique amaranye n'umugore imyaka nka 15. Ndamubaza, mwaragize ubukwe mu rushenge, mwaranditswe muri komine? Twandikwa. Ati sindabyizera. Hariya muri Mozambique ntabwo bagira ubukwe ngo ubone ngo abantu bakiri bato ngo umusore w'imyaka 20 30 ngo agize ubukwe, mutamananye n'imyaka 20 ntajya kugukwa. Sindabyizera. Bafitaniye umwana w'umukobwa akuze ufite imyaka 15. Acarambira ngo ndandiriye imyaka nk'itanu nzoba amaze kubyizera ko atahakigiye. Tinomukwa amutangira inkwano agaca agenda. Tinumva ko no bampombe. Bavyumva abo bazimu ngo sindabyizera. Umuntu aramukoye byararangiye, mwarashingiwe mu rushengero ariko sindabyizera. Ndamwerekeye ikonte wapi, nzomwerekeye amarundi mugaye y'amadolari sinzoyimwere wapi, zatugira ubwenge ngo n'ubwenge gwe kandi ugasenga ugasirimba, mana kutanshitsa ko byabi, mana kutanshitsa ko byabi, ntabwo bikunda. Haleluya. Kafisa agatongo waguze hariya ukakandika mwibanga, nukabwira umugabo wawe, nukabwira umugore wawe. Ubwenge burakenewe bashi muri jambo ry'Imana yabangutse tugira ubwenge. Ibintu byarahindutse. Ubwenge bwishi nabwo hari gihe bwica ibintu. Haleluya. Ngo ndicareba ndicihweza neza 10 bose ni kubabwira ko bakunda. Haleluya. Ubwo rukundo ufise wo kwiza abantu 10 n'ugwaye. Bose ni ko bakugurira imyambaro, bose ni ko bakugurira ibirato, bose ni ko bakugurira agatelefone, bose ni ko barungika amayinite. Uzoyaruka. Ari abatazoyaheba. Ari abatazoyaheba. Umugabo umwe twabana ari mu Cibitoke wacu ari umupolisi. Yigisha umwana w'umukobwa kuva kiri mu mwaka w'8. Aramwigisha agati baravugana ko azomutwara. Yari umupolisi. Hanyuma umwana w'umukobwa ahejeje amashure, ahejeje bamuhaye diplome, acara amubwira ati rero je ntabwo nari ndagukunda. Ntabwo nari ndagukunda, byanje nawe bihereya. Yamweretse umunwa w'inkobo. Aramubwira ati akakanura kazi. Turaheza je nawe. Ujya mwanya wose, amafaranga yanje yose, umwanya nataye. Nzoja mu mpimba nagusize hariya ku muvyiru ahantu bahamba hariya mu Cibitoke. Niho nzobanza kugusiga. Hari igihe byabikeye uzoshobora kuriha. Byabikeye uzoshobora gusobanura. Ari bazovyirengagiza n'abatazovyirengagiza. Sinzi umuntu numviriye sinzi ko ari mu Rumonge yakundanye n'umukobwa amuteye inda acavuga ati eba turahejeje turahejeje acara mu transferera gira transfer azabona umwana w'umuhungu ari ibungereza cheza we reka kuzurajya byose byubonye ari bitamirika hari ibifisa amahwa bizoguhagama amafi iyo ari mu mazi niyo apfa kumira ibyo abonye byose agapfa kumira ibyo abonye byose ari igihe agira guca kamirigera hari igihe uzomira usanga wamizigera hari igihe uzomira usanga wamiziriku bigufata iyo ndayuwe musore n'ubu ntiravuka mbabarira twahari byawe naguhaye ibyo wampaye nisubizaho nkuye ijaho nakuye Imana iturinde kino cyozirira isezerano ry'abarepentance mu izina cya Yesu akaba yuzuranye amagenda amasezerano ariko kumushikako wapi. Haleluya.
urukundo ni rwiza ariko raba abo mugendana. Haleluya. Raba abo mugendana. Reka kwifata uko bidakwiriye. Reka kwifata. Haleluya. Sinibuze kubabwira umwana w'umukobwa bakoye umuzungu aramukwa. Yari umwana w'umukobwa afise amenyo asohotse sohotse ameze gutya. Umwana w'umuzungu amubonye aravuga ati mbonye igitangaza cy'umukobwa mwiza cyane. Asiga mukoye aravuga ati ndagiye iwacu nzogaruka. Asiga mufashe ifoto. Haleluya. Umuzungu aragenda agezeyo yari afise amenyo nkaya yandi y'inzovu asohotse gutya. Ubwiza bw'inzovu ni iki? Inzovu ikuye kamenyo nisubira kugira ubwiza. Haleluya. Hanyuma agezeyo umuzungu aragaruka. Wa mukobwa hasigaye nk'indwi imwe aravuga ati ariko ciye ngiye gukora umuzungu zogire mariage n'ayame, reka ngende hahandi bayakata bayaconge bayagire neza ushobore gufunga umunwa nawe niyafunga umuntu menyo acyamera bayakata neza barayaringaniza. Munsi w'ubukwe ugeze yari afise isezerano ryiza ryo kubana n'umuzungu. Turafise isezerano ryo kuzobana na Yesu mu gihugu c'amasezerano. Haleluya. Uwo tuzobana na wengeye umuzungu. Haleluya. Umuzungu agarutse umukobwa bamukuye mu nzu bamufutse twatuntu bafuka mu maso. Ayiri wararaba. Baraza mu rushengero bararirimba bageze imbere y'abakozi b'Imana. Ibintu biramera neza. Pastor bashingira ariko rero imbere ko tubambika impeta kadusabe umusore wacu banza twereke ko yakoye. Muzungu araduza buke n'umunezero mwinshi azamuye acarasemerera avuza induru aravuga ngo umugore wanje bamuhinduye. Mugore wanje bamuhinduye. Suyu umugore ni jewe. Wawe acakora mu gasakoshi yari yitwaje akura ifoto avuga tubona koye nguyu ubona ari wewe aravuga turubanza ruhagarariye hanyene. Abari bisigira gutiba rubanza ruba ruraheze kubera ushaka kwihe umusore mukundana yagukunze wirabura sasa unaanza kujipaga mukorogo Carolite kugira ngo abone ko ufise inzo yagukunze wirabura. Haleluya. Enga biratwengeje ariko nisi imwe mu hari ico bivuze. Hari ukuntu Imana yavuganye nawe uri, hari ukuntu mwahuye n'Imana umeze. Sema haleluya. Ariko igihe umurinzi avuze ngo ibihe nibikatumare imbaraga z'ubuzima, ibihe nibikatumare inkomezi, ibihe bigenda bitwonka imbaraga z'Imana. Ibihe bizashika kuri YouTube. Hanyuma abwira abantu ngo nimuduze amaboko. Bamwe baca bagiruka. Acavuga ati kuri ubwo busirimu. Kuri ubwo busirimu mu kudugiza amaboko Imana nta busirimu burimo. None wambaye agahuzu kagasengre. Tapandisha mikono yawe. Haleluya, zamura amaboko. Haleluya.
hari ubusirimu mu bwami bw'Imana butemerewe. Ubusirimu ni bwiza, kusirimuka ni byiza, umuntu akifata neza, ariko hari ubusirimu witegereza ukabona n'ubusirimu buriko bukura abantu mu masezerano y'Imana. Haleluya. Ukabona nabonye umutama aho hanze, hari ibintu, umutama w'imyaka nka 60 yashizemo kanta mu mutwe no mu bwanwa arashira. Siri mu burakazi, umutama w'imyaka 60 imvi zarabanze. Reka nimba Imana yaduhaye amasezerano tugikenye tutarasirimuka, nitwasirimuka ubusirimu bwacu nibutume tuva mu mwanya w'Imana. Reka ndakubwire, aho ugeze ni hafi kuruta aho uri kuraja. Yo, aho ugeze ni cyari hafi usumba aho uri kuraja. Haleluya. Amasezerano ibintu biyazibira, ibintu biyatangira ni byinshi cyane. Kigisirimu kabona umuntu avuye muri Afrika aragiye Burayi, mumuza ameze neza, mumuza ari umuntu yuzura umwuka wera. Urugabano ni hari anya ku kibuga cy'indege, atangura kwihindura kiri mu atoya, sinoshika kweri ipari meze uku mwiki kijipo po. Imana turinde ikintu cyose cyotuma amasezerano y'Imana adashika ku buzima bwacu mu izina. Ibihe biriko biramara abantu inkomezi, ubuzima bwiza barimo, kubaho neza, kuroranirwa, gutera imbere, bigatuma umuntu waruzi ari baraduhenze. Reka nanje numvirize akaboke mvanze n'agakoka kuntu bimeze. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umusiguzi, ahantu bavuga ngo isazi zipfuye zituma amavuta yinjijwe n'abahinga babimogoreye anuka umuduhu, ngo niko n'ubupfu naho bwoba buke bwonona ubwenge n'icubahiro. Ubwenge n'icubahiro, hari ibintu biriko birica ubwenge bwawe, biriko birica icubahiro cyawe. Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Uyu munsi twiteze isezerano ry'Imana, turindire isezerano ry'Imana. Ikintu cyose cyotuma tutaribona, cyotuma tutakira umwuka wera, cyotuma tutakira imbaraga z'Imana, tugikureho mu izina rya Yesu. Abigishwa ba Yesu bakiriye mpwemu yera ku munsi wa 50 Yesu azamutse. Yesu yamaze iminsi 40 amaze kuzuka, yamaze iminsi 40 kugeza ku munsi yazamukiye ko ari uyu munsi. Tuvuye ku munsi yazukiyeko hari haheze iminsi 40. Ku munsi ugira 50 Bibiri ivuga ngo kuva ujya munsi nyene Yesu azamuka, baciye baja mu cyumba cyo hejuru, batangira gusenga kuva ku munsi wa mbere. Haleluya. Basobanuzi bamwe baravuga ngo igihe binjira muri kiriya cyumba bashika nk'amajana 5, bari benshi, ariko uko umunsi wahera niko bashishikara kugusubira inyuma basohoka. Ndagiye kuraba kuno abana baramutse, ntagaruke. Ndagiye kuraba ingene ibintu bimeze mu rugo, ntagaruke. Yesu yagiye kubarungikira mwemu yera ku munsi ugira 10, basigari 120. Abantu hari hamaze kugenda amajana 380. Abantu bagenda bageguza, bagenda babivamo, bagenda Imana yaguhaye amasezerano. Imana yaguhaye amasezerano wisonzesha kenshi. Imana yaguhaye amasezerano ufise ibikorwa byinshi ukora, ariko ugenda urabire.
Uva ku uduga umusozi ubu kwisonzesha kuri wewe bisigaye ari ikintu cy'umutwaro. Sigara umutwaro yo no mari iminsi 2 yo no champ yako aho mari iminsi 10 ntupfe aho mari iminsi ngahe ntupfe ariko ubu gusenga bisigaye ari ibintu bigumye, bisigaye ari ibintu biremeye, bisigaye ari ibintu biteye ubwoba, bisigaye ari ibintu bigoye. Guma mu rugo rw'Imana we guma mu rugo rw'Imana we guma aho Imana yagusize bariza gusa nawe guma aho Imana yagusize bariza gusa. Haleluya. Guma hera, guma mu Mana, guma muri Yesu, guma mu isezerano ry'Imana, guma mu cyo Imana yavuganye n'ubuzima bwawe, guma mu cyo Imana yakubwiye, guma hahandi. Haleluya. Ibintu byo guhindagurika. Undi mukozi w'Imana umwe niwe avuga ati ibi bintu ubona akagenda akaja muri saro akamutegura mukora yego ni byiza kwitegura ugasa neza ariko kugeza ku rugezo. Haleluya. Sinzi iki kintu ngira mvuge gishobora kuba kira handi ariko kugira ngo tuciri reka ndakivuge. Byose turabyemerewe ariko si byose bitugirira umumaro. Ikintu cyose wemerewe ariko atari cy'umumaro ukireke. Semeni haleluya. Umuntu akaja muri saro bakamukora neza no kunzara. Sasa ngeze kunzara ugasanga urwara rumwe rusa na rouge, urundi rusa na jaune, urundi rusa vert kubandanya. Ugwara gose rufise ukuntu rusa. Aho rani bahejeje bagaca bakumadikirako izindi rero zinkukuma. Zindi zinkukuma. Undi iriya mpemu yo kumadika kinzara ikomoka kwa Nebukadineza. Ngo yageze igihe ngo agira inzara ngo zimera nk'izi nkukuma. Uriya n'umwuka ukomoka kwa Nebukadineza amaze imyaka 7 ari mwisha. Inzara ugasanga zige zimeze nk'izi nkukuma baragutereye kizo bego busirimu no kumano. Ubu nukimenya umuntu ataki yariwe n'imvunje aragenda bakamumadikira. Nukimenya umuntu ubu nta abantu bakigwara imvunje na inzara zo bazaravuye aragenda bakamumadikiramo. Mana yanjye izane Nebukadineza. Haleluya. Nibaza ko ivyo bintu bitari muri repentance ariko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Haleluya. Imana turinde iyo myuka. Burya umwuka wose ufise yukomoka. Yesu atugirire neza. Ndababwire uriya mwuka wo kusiga ku munwa n'amaso iyo ukomoka. Mukasanga umuntu yasize rouge, vert, noir. Danger. Yuko ujya mwuka ukomoka kwa Yezebeli. Haleluya. Yezebeli ka Ahabu ngo yaraje azayiteye amabara ku buryo batashobora kumumenya, azayiteye amarangi. Numwuka ukomoka kwa Yezebeli. Ku munwa, mu maso n'amazuru akayasi. Gasanga umwana w'umukobwa munsi we w'ubukwe bakamufatira umwanya shaho bakamupagara ibumba.
niwe cyangwa si hari abantu Imana ireba igasa nibo cyangwa ndihenze niwe cyangwa si. Haleluya. Abariko barafashwa nimugire guca mutele. Haleluya. Paulo yabagije abigalatiya arababaza ngo yemwe mw'abagalatiya mwe b'ibicucu ninde yabaroze? Mwatanguye mu bya mpemu none musozereye mu by'umubiri. Ako karoge mugakura he? Ninde yabaroze? Mwatanguye mwerekwa, mwatangiye muvugishwa n'Imana none mu bikabyo by'umubiri, kandi ari mwebwe mwabonye Kristo abambwe. Yo, hari Imana twitegereza ikagira agahinda mu mutima. Abo yateruye kuva bakivuka ikabaheka, ariko bageze mu zabukuru barayihinduka, barayivako. Imana idushoboze, Imana idushoboze, itugeze ku rugero tudashobora kuyihemukira, tudashobora kuyivako, tudashobora kuyita. Haleluya. Reka ndababwire bene da, iyo turiko turaja harakomeye cyane gusumba ibintu biriko biradutesha umutwe. Ubu buzima buriko badutesha umutwe, iyi mibereho ikadutesha umutwe, uko umuntu agahemuka kugira ngo ararariye. Ndakubwije ukuri, ubu buzima turiko turacamwo nubwo umwanya mutoya cyane. Gumana nanje kuko musukuze ubugingo bwacu buriko burarangira. Iminsi turiko si myinshi. Uzoshaka kumara 100, uzoshaka kumara 100. Hari abamaze imyaka 900 na mirongo ari ku rupfu, urababwira ngo hodi. Mureka kuja kumpanda mu misi heze bako baravuga amakuru y'umuntu ko yatugiye guhamba bapfuye miliyaridi 9. Ariko ndabyo ukuntu twamuhambye nk'umuntu nyine atagira Imana, tagira Imana, batagira Imana no gupfa kwabo naho yo bafise amafaranga. Ariko umuntu yakoreye Imana niyapfuye natakintu yo bafise, urabona yuko abamarayika aribo bariko barakora ceremony zose. Ndakwipfurije guhagarara neza, uzurangize urugendo rwawe mu mahoro. Paulo avuze ngo nagwanye intambara nziza, none
none ndangije urugendo rwanjye amahoro, wigisigaye ni kimwe, mbikiwe igitsibo cy'ubugingo budashira, kandi si jewe jenyine nzogihabwa n'abandi bose. Oh haleluya! Ijuru rya Mose, abera b'Imana tugiye kuruhuka, abakoreye Imana tugiye kuruhuka, mureke twitandukanye n'isi. Haleluya! Ndababwira iby'ukuri, nubwo twobahanurira, nubwo twobavugishwako, nubwo twobabwira ibikomeye, mu kubaka ibintu bikomeye mu isi, mu kubaka amazu meza, nibyo ni byiza, ariko ni nk'umunsi. Munsi sogokuru wawe ari he? Nimba gihari sogokuruza wawe ari he? Yagiye, iyo yagiye nawe niyo urindiririye kuja. Ikibazo si ugupfa, ikibazo ni ugupfa nabi. Haleluya! Ikibazo ni ugupfira mu byaha. Ndatangarije abantu bari muri iki kibanza ngo Imana igira ikintu ikoze mu gitabo cy'ubugingo. Imana yandika amazina ya Imana iturabye ivuga ngo aba naho Gihenomu covyura ingunza nikizobangura mu maboko. Twakoreye Imana ibikorwa bikomeye, twaritanze mu Mana, twatanze amagara yacu yose, igikenewe ni kimwe, kuri wa mwuka wa nyuma. Imana zivuge ngo ngwino mwana wanje, warangore, wararushe, waciye mu ntambara ziteye ubwoba, waciye mu mageragezwa ateye ubwoba. Haleluya! Mumfashe tugire guki. Mana ari mwijuru, iyi foto y'aba bantu uyifotore. Aba bantu bari muri iki kibanza twese, ntazogire n'umwe azobura mu bwami bw'Imana, azobura muri cya gihugu cy'amasezerano. Niwavuze inzamba twese, loteteria dazante kose twese mama ayo maboko. Niwagira ahantu ukibagira, Imana izizingurure mu gitabo cyayo, ibikamwe amafoto, izibona ifoto y'uyu munsi, ivuge ngo uyu nanditse ikimenyetso kuri we cy'intazimangana, nanditse ikimenyetso kuri we cy'intazimangana. Uyu ni uwanje, n'uwiwe nanje, nduwiwe nawe ni uwanje, aranzi nanje ndamuzi. Imana irahire mu ijuru, ivuge Imana yirahire. N'abantu bakoreye Imana, iyaba atari kubera gukorera Imana, baba baratunze nk'abandi, baba barateye imbere nk'abandi, ariko kubera kubaha Imana amanyanga yose urayanka, uravuga ngo sinshobora notuma mba umukene, hakonja muri Gehinomu. Ariko wageze ku munota wa nyuma ukanani, wahombye ibyo mu isi, uhombe n'ubugingo.
Imana ikumfashirize. Imana ize yibuka imirimo yawe, ize yibuka ibikorwa byawe, ize yibuke ya majoro yawe, ize yibuke ya midugo yawe, ize yibuke bya bihe. Mana uze wibuke bya bihe, Mana uze wibuke bya bihe. Amasezerano wadusezeraniye cyo, sezerano rya mbere rikomeye niryo kuzobana n'Imana. Ndabona abantu twicaranye aha abari abatunzi, kubera ko banse amanyanga, kubera ko banse inzira ziciye ku ruhande, banse ubuzima buciye ku ruhande, n'abakene bavuga ati sinshobora kurya ibitari byanjye, nzojya ibyanje ariko nze ndonka ubugingo budashira. Imana igufashe uzurangiza urugendo rwawe mu mahoro, uzushike mu gihugu cy'isezerano, uzushike i Kanani. Twarihanganiye ibihe by'ubuto, twarihanganiye ibihe bikomeye, twanse gukora ibyaha, tubona ibintu byoduteza imbere, tubona ibintu byoduhesha umugisha mu buryo bugaragara. Ibyo byose turavuga ngo ntibishoboka, turabyanse. Haleluya. Kugira ngo tuze turonke ubugingo budashira. Data Imana uzubyibuke, uzubiduhera ingororano. Imana uzubyibuke, uzubiduhera amajoro twaraye Mana, uzuyibuke, uzuyaduhera ingororano. Sinshobora gutanga igiturire kugira ngo nzoje mu ijuru. Iyo nagitanga ntawe ari yakubonye, ntawe ari kubona ko bidatu ijisho ry'Imana ryonyene ribona mu ijoro mu mwiza mu buzima bwiza rirambona, byatumye ubireka kubera ijisho ry'Imana. Imana nawe iguhembe, hejuru yo kuguhemba ukiri mu isi, izi kujane mu ijuru, izi kujane mu ijuru, izi kujane mu ijuru. Haleluya. Niki twoguza ubwami bw'Imana? Bibiliya narasomye mu byabishuriwe Yohana, wazogira igihe amafaranga abantu bayatera umupira mwibarabara, abantu babwira amafaranga ngo wa mafaranga iyo ataba wewe banarakijijwe neza, iyo ataba wewe banaragororokeye Imana. Abantu bite mu nzuzi dutware inzuzi zibabwire toya, abo twatwaye turiko turababazwa ngo tubagarukane. Abantu bitega imisozi ngo tugweko, imisozi bwateka ntibigikunda, ntibigishoboka. Abantu bicumite n'inkota zanke kubacumita, kubera ko urupfu uzoba gwahagaze utagifise ubushobozi. Abantu bose ibyo ukora winyegeje, ibyo ukora wihishije bizocibwa ku mugaragaro. Rubanza ruzocibwa ku mugaragaro, ku mugaragaro izuba riva. Nabi ako wokizwa nabi utuma bivamo. Undi mugirindira avuze ngo gukizwa nabi bitera umwako, gukizwa nabi bitera umukoshi.
wokizwa na ukitwa kuko udakijijwe ko tumuja mwisi. Imana iduhe gukizwa neza. Twambara amababa aho tuguruka tugahunga icaha, aho tuguruka tugahunga isi, aho tuguruka tukageraho Satani akatubwira ku bushobozi. Ubugingo burazimvye gusumba imodoka. Ubugingo ibintu dupfa byisi dupfa burazimvye gusumba inzu. Ubugingo burazimvye gusumba kuja muri Amerika. Ubugingo burazimvye gusumba kuja mu gihugu ciza. Haleluya. Ako kuja mwijuru numva nipfuza twese n'abandi bose bataje repentance abo bavaka bakagera. Umuntu wese yakiriye Yesu umwami n'umukiza, nahato bari muri repentance akaba yakiriye Yesu umwami n'umukiza, Imana igira ikintu ikoze. Nubwo yo bari karivayanga mu byaha atazi byarimwo, Imana igira ikintu ikoze imuhindukiza umutima, yoye gukorera ubusa atumbera inzira y'Imana neza. Tuze dushike imbere y'Imana tujyanye raporo nziza. Urugendo waduhaye twarugenze neza. Bibiliya iravuga ngo yitwa Enoki agendana n'Imana. Atazi icaha. Akwijije imyaka 65 asobanukirwa Imana. Arihana. Ngo amara imyaka 300 atazi icaha. Adakora icaha. Niwe muntu wa mbere kw'isi Imana yagendeye ikamugendera ku isi, bakaganira agaherekeza Imana kugeza mu ijuru. N'ubu ntaragaruka. Iyi si iriko irakunanira gukirizwamwo, hari abandi bayikirijwemo. Ngo biragoye, ngo nawe ngo genza buke, hari ababishoboye. Byo byakunaniye, hari abandi babishoboye. Imana iguhe gukora ibintu. Imana iri mu ijuru hamwe yirahira ikavuga ngo uyu ndamwiziritseko, nta kintu na kimwe gishobora kumumuraho. Imana ikugendere kumwe yagendera Enoki, uherekeza Imana no mu ijuru. Abahanga baravuga ngo niba umuntu yagiye mu ijuru n'imyambaro ivuye mu isi, pa no mu ijuru ngo pa. Haleluya. Kubera ko wakoreye Imana nayo igira icyo ikoze ku buzima bwawe. Sozerereye kuri iri jambo twasomye hajya muri Luka rivuga ngo nuko abavanaho abageza aharabana ni Betaniya arabahezagira. Haleluya. Arabahezagira. Mbere ko mvugira ijambo iminota nk'itanu, umuntu wese yumva afise icapfa n'Imana abanza haguruka tumusabira imbabazi. Ndaca ndarivuga nk'iminota 5 nawo sigira amavuta kintu cyose nimba ushobora guhagarara, ushobora gupfa, ntuhaguruke nk'umugenzi, uhaguruke umuntu ahagurutse usaba imbabazi. Ngiye kwatura ijambo iri guhesha umugisha, ngiye kwatura ijambo rikwimura. Wabyumvise neza? Ngiye kwatura ijambo rikwimura mu kibanza rigutereka mu kindi kibanza. Imbere ko ndayivuga banza wiyuhagira dusha kishuka kandi wihanubabaye. Bana bya bindi byo guhaguruka gusa ngo reka duhaguruke, uhaguruke kumva yuko ufashe ingingo yo kwitandukanya n'icaha. Hari ibintu byakubujije kwa Amasezerano, ibyo byo roteveriaga rotevedo shantaye. Mana ndasaba imbabazi ababa, urashobora kuzabura, urashobora kuri umutima ndemeye ko ndi mubi, ndemeye ko ndi
umunyabyaha ngirira imbabazi bya bindi byose nakoze mu ibanga abantu batabibona, bya bindi nakoze abantu batabibona, bya bindi nagendeyemo abantu batambona, bya bindi nakoze abantu atandukanye ariko aranyihweza, ariko ijisho ryawe rikambona. Gira neza. Urakoze Mana kubagirira imbabazi, urakoze Mana kubejeje mu izina rya Yesu, amen. Imana irakubabariye. Narimbuze ngo Imana irakubabariye kandi Imana ni inyembabazi, Imana ni nyakuri. Sema haleluya. Uyu munsi wa kane itariki 26 ni umunsi wo kwimugwa, ukavanwa mu kibanza wari urimo ugashyirwa mu kindi kibanza, ugahezagirwa n'Imana. Imana data irakwimuye mu kibanza warimo, ikwimuriye mu kindi kibanza cyo guhezagirirwamo. Ngo nuko arambura amaboko arabahezagira, nanjye ndarambuye amaboko mu izina ry'Imana repentance, ngo nuhezagirwe. Abakuvumye nibavumwe mu izina rya Yesu Kristo, abaguteza imitego nibaba bari bayigwamwe mu izina rya Yesu Kristo. Niwakira ibyawe byose, niwakira amasezerano yawe, niwakira bya bindi warurindiriye amezi menshi, niwakira bya bindi warurindiriye imyaka myinshi, niwakira bya bindi warurindiriye igihe kirekire. Abahora bakubona nk'isuzugurwa bakubone nk'umuntu w'icyubahiro, bakubone nk'umuntu adasanzwe, bakubone nk'umuntu w'umunyabwenge. Shataya. Imana irakwimuye, Imana irakwimuye, Imana irakwimuye, Imana ikwimuriye mu nzu yawe, Imana ikwimuriye mu rugo rwawe, Imana ikwimuriye mu ayandi maboko. Akira amaboko y'Imana, akira amaboko y'Uhoraho. Amaboko y'Imana naguterure, amaboko y'Imana nakuduse, amaboko y'Imana nagushyire hejuru. Sema haleluya. Ngo nukabavanaho. Mwemu w'Imana aravuze ku buzima bwawe ngo akuvanye hahandi, akwimuriye hahandi wari ukeneye, akwimuriye muri bya bindi wari ukeneye. Ni igihe cyo kwimugwa, ni igihe cyo kwimuka. Abarepentance Imana iratwimuye, ishengero Imana iragimuye, abaririmbyi Imana irabimuye, abariko barasenga bari mu kibanza kimwe, hari ikibanza Imana ikwimuriyemo, hari urundi rugezi Imana ikwimuriyemo, hari iyindi level Imana igushizeko, hari urundi rwego Imana igushizeko. Nambo byakiriye ukabyizera nk'ijambo ryawe, tera haleluya. Imana iyo twakoreye ni nyakuri, iyo twizeye n'Imana ivuga ibintu ikabikora, ntidushobora kwihana ngo ubuzima bwacu bugume uko bwari buri. Abantu bose baciye bugufi bakitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, bagiye guhindurirwa amateka. Amahanga yose abibona, isi yose ibibona. Iyimuye Esiteri ikamwimurira mu bwami, imfubyi itagira ijambo, niyo nayigiye kukwimura. Ikwimurire mu kazi keza, ikwimurire ku ntebe y'icyubahiro, ikwimurire ahantu hazima. Uyu munsi usigura kwimugwa. Yesu yarimutse ava mu isi ajya kuba mu ijuru. Natwe Imana itwimuriye mu kibanza kitapfa gushikirwa n'abarozi, kitapfa gushikirwa n'abapfumu, kitapfa guhangagwa n'uwo ari we wese. Kujya Yesu yaduze. Mana yanje, abize iyo utereye ikintu hejuru hari imbaraga zikimanura, ariko Yesu niwe muntu wenyine isi yamurekuye akazamuka, yasumaku ya yindi yo hasi kwega ikintu akayidomina, akayinesha. Ndatangaje mwaya masengesho ngo wakira imbaraga ziguhagurutsa zikuvane ku kintu cyahora kigufashe. Mana yanje, Imana niyo canke siyo. Imana iravuga ibintu ikabikora canke ntibikora. Imana igukorera ikintu, bwa bushobozi bwakumanura uhabwa imbaraga zo kubuneka. Hari imigozi yari ku maguru yawe yatuma iyo ushatse kuzamuka ica yongera ikakumanura. Uyu mwanya nyene nicike mu izina cya Yesu Kristo, uzamuke. Uzamuke ugere ku rugeza aho Satani akura akavuga ngo uyu ni umugenerale mu bagenero.
uyu ni umugenerali akomeye, uyu ari ku rwego rwo hejuru, sinshobora gupfa kumuhangara, sinshobora gupfa kumubwira uko nishakiye. Uzamuka. Yo, sinzi ko mubona iyo filime kuntu yabaye. Yesu ahagurutse, arazamuka bamwitegereza, niko nawe ugiye kuduga. Uzamuke Satani akuraba, winjire mu rugezo, winjire mu ngazi, winjire ahantu, winjire ku rwego akuraba adashobora kugushikira, akuraba adashobora kukugira ku bushobozi, akuraba avuga nguyu. Aba bantu ndabagira gute ko tugiye gusenga batariko barumva icyo ndiko ndavuga? Iri ni jambo rishobora kukwimura, rikakwimurira mu kazi gafise umushahara mwiza, gafise umushahara ufatika, gafise mana yanje. Iri ni jambo rishobora kukwimura, rikakwimurira ahantu nawe wiraba ubwawe nyene ukitangarira, ukiraba abantu bataratangara nawe ukitangarira. Yo, haleluya, sema haleluya. Igakora ikintu kimeze nk'ikiyo imbere yawe, wirabamo ukavuga ngo iyi ni imikorere y'Imana, iyi si imikorere y'abantu, ibi ni ibikorwa by'Imana, ibi si ibikorwa by'abantu, ibi ni ibikorwa bya nyenijuru, si ibikorwa by'abantu. Imana igukorera igikorwa kiguterura uzamuke. Haleluya. Murabona nzamuye aka kantu, hari imbaraga zikamanuye, ariko Imana igukorera ikintu kikuduza ugume mu kirere, ugume mu kirere. So mbaraga zikurabe zitari bugushikira, zikwitegereze zitari bugukoreko. Haleluya. Intambara zari mu muryango wawe, Imana ikugirire neza, ikwimurire mu kibanza kitarimwe intambara. Imana ikwimurire ahantu hatagira intambara. Semene haleluya. Wahora urota nabi, tangira urote neza. Wahora urota ibipfuye, tangira urote bizima. Wahora urota bitagira umumaro, tangira urote by'agaciro. Wahora urota ibintu bitagira ikintu, tangura urote ibintu by'agaciro. Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Imbere yuko duhereza iminota mikeya nk'itanu mwongere ngo duhezagire, dufata akanya dusenge. Umuntu wese arabe. Bwana asifiwe sana. Umuntu wese arabe, mbega ni kihe kibanza nkeneye kuvamwo, ni kihe kibanza nkeneye kwimukiramo. Rambigwa aho hantu uri, wimukira ahandi hantu. Sema haleluya. Rambigwa aho hantu habi, wimukira ahantu heza. Yaba waruvyumvise ubuteye haleluya. Ako kazi urimo ego ni keza, karakugaburira, ariko nikakugaburira bikwiye. Imana niguha akazi ushobora gufungura ukwezi kose, ukagira n'ico ubikiye kazoza kabana, ubikiye kazoza k'umuryango. Bana ko ubuzima bwa buri munsi gusa utazi mana yanje mana, none ninagwara, ninagira ikibazo byogenda gute? Imana ikwimure, igufashe ushobore kugira n'ivyejo kawe hazoza. Muhaguruke dusenge Imana. Hari abantu Imana igiye kugirira neza, hari abantu Imana igiye kugirira neza. Narimbuze ngo hari abantu Imana igiye kugirira neza, hari abantu Imana igiye kugirira neza. Abantu bari ntabwa, bari nkengegwa, batagira ijambo, batagira icyo bamaze muri sosiyete, n'Imana igiye kugirira neza, batangure bakenegwe, batangure barondegwe, batangure bashakishwe, batangure babakenere. Nambo byizeye tera haleluya, teri yindi haleluya. Nawe umuntu akenewe hahandi, umuntu akenewe hahandi. Batangure bakugisha inama imbere y'abandi, imbere uko bagisha inama abandi, batangure bayigishe wewe mu izina rya Yesu. Yaba ubyumvise ubuteye haleluya. Neno la Mungu linaumba. Abicaye muhaguruke mwese. Ndi baza ko aza gusigara ahicaye umuvyeyi wacu gusa, ariko abandi bose muhaguruke, abandi bose muvyaguruke, naho uzobugwaye wizere gukira mu izina. Imana igukorera igitangaza. Tugiye gusenga. Sinzi ikibanza ukeneye kujamo, ariko atura ikibanza ushaka, ngo abavanaho
abashikana aharabana ni Betaniya. Imana nigushikane aharabana na yanzu yawe, na ya parisere yawe, na gwa rugo rwawe, na wa mugabo wawe, na wa mugore wawe, na wa mwana wawe, aharabana na bya bindi, aharabana na ca kindi, aharabana na bya bindi na bya bindi na bya bindi na bya Imana we ubibemwo. Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu twimure. Mana ndakeneye kunyimura hariya mbaye, ijyanzu mbayemo ntikwiye, nyimurira mu yindi, nyimurira muhagutse, nyimurira aho nshobora kwakira abashitsi, nyimurira aho nshobora guparikinga imodoka, nyimurira mu kibanza ciza, nyimurira ahantu heza, nyimurira mu kugenda n'amaguru, nyimurira mu kugenda n'ibirenge, nyimurira muri voiture nziza, nyimurira mwami, nyimurira mu rugo rwiza, nyimurira ahantu heza, nyimurira muri business nziza, nyimurira ayayayayaya. Senga Imana ikwimure, senga data kwimure, nakwimure, nakwimure, nakuvane mu Burundi akujane hanze, nakuvane muri kayeji imwe kujane mu yindi, nakwimurire hahandi ukeneye, nakwimurire muri vya bindi ukeneye, nakwimurire muri gwa rugo rwawe, naguhe wa mugabo, naguhe wa mugore, naguhe amagara meza. Imugwa n'Imana, tera imbere, tera intambwe, tera intambuko, shika kure, shika kure, shika kure, shika kure. Ayayayay, buje 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 buje, sa nk'utambukira aho uri, sa nk'utera intambuko, uvuga ngo ndiko ndabyinjiramwo, ndiko ndabibamwo, ndiko ndabibamwo, ndiko ndabibamwo, ndiko ndabyinjiramwo, ndiko ndatera intambwe, ndiko ndatera intambuko, ndiko ndinjira muri bya bindi byose. Ndashaka kumva abantu basenga, ndashaka kumva abantu bariko barasenga, ndashaka kumva abantu bariko barasenga. Hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana ikwimure, 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 ikwimure. Shira isezerano n'Imana. Imana nirahire ku buzima bwawe, Imana nirahire ku buzima bwawe. Imuka, 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 imuka muri urwo rugezo, imuka aho hantu uri, imuka muri icyo kibanza uri, imuka muri iyo ntera urimo, imuka aho hantu, imuka. Imana nikugirire neza, Imana nigutabaze. Senga Imana, ita Mungu, ita Baba, ita Mungu. Sindabumba, 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 sindabumba neza. Hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Yesu, hamagara data, hamagara umwami. Oh, iya baba. Oui. Oui. Asante papa. Gira neza abantu bawe. Numva abantu Imana ikiyagira neza. Arabana Imana ikirakiza ingwara, arabana Imana ikirakiza ingwara, arabana Imana ikirabohora, arabana Imana ikiratabara, arabana Imana ikiragirira neza, arabana Imana ikiriyereka kurundi rugezo, kuyindi ngasi, kurundi rwego. Imana ikwimure. Wahora urota nabi, wimukire mu kurota neza. Wahora urota nabi, ugwa mu manga, ugwa mu binogo, baguhiga ngo bakwice. Imukira mu rugo rwiza, imukira ahantu heza, imukira mu kirere cyiza, imukira ay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 a, ayayayayayaya. Oh, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Oui, oui, ya. Iki nico gihe, iki nico gihe, iki nico gihe cyawe, iki nico gihe cyawe. Uyu niwo mwanya wawe, iri niyo ya minsi Imana yakubarira. Ndabona abantu Yesu ariko aragirira neza, ndabona abantu Yesu ariko aragirira neza, ndabona Yesu ariko aragirira neza abantu, ariko aribuka abantu. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Tabara ubwoko bwawe Mana, imura abarepantanse, twimurira hiyaguye, twimuriye mu kibanza cyacu, twimuriye mu mwanya wacu,
twimuriye muri parcelle yacu, twimure mwami, shira impamvu zose zishoboka utwimure. Hallelujah, shantaya baba, wizina rya Yesu. Oh, imbaraga z'Imana ziko ziragenda genda, Imana ikirakora, Imana ikirakora, Imana ikirakora, hari Imana ikirakora, hari Imana ikirimura, ibakura mu ntege nke, ibashira mu nkomezi, ibakura mu ntege nke, ibashira mu nkomezi, imukira mu nkomezi, imukira mu mavuta, imukira mu bushobozi, imukira mu bwiza bwawe, imukira mu rugendo rwiza gwa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ngo muzohabwa ubushobozi, muzohabwa imbaraga, muzohabwa iyerekwa, muzohabwa urundi rwego, muzohabwa urundi rugezo. Senga Imana, hamagara Yesu, hamagara mwuka, hamagara imbaraga, hamagara ubushobozi, nikwimure. Oya rambigwa, rambigwa ubwo buzima, rambigwa uko kwizungurukirako, uko kwizengurukirako, rambigwa, choka. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndumva imbaraga z'Imana. Nasikia Roho Mtakatifu ikanatembea mahali hapa. Nasikia Roho Mtakatifu ikanatembea, ikanagusa watu. Lekotari aba chantos, rikoria des affaires. Mwuka wera, wohora abantu bawe, uzuzwa, habwa amavuta, habwa imbaraga, habwa ubwiza, habwa ibihe byiza, habwa amavuta yawe, habwa ingabire zawe, habwa kunesha. Abafilisitiya batwaye ubuzima bwawe, batwaye abana bawe, batwaye umuryango wawe, batwaye urugo rwawe. Jesus. Hallelujah. Moto wa Bwana chagaguriye migozi yatumye utaduga, yatumye utazamuka, yatumye utagera kure, yatumye udahabwa, yatumye udashika kure, yatumye udahembuka, yatumye utabohoka, yatumye udakizwa neza, yatumye udahabwa ibyawe. Chagaguriye migozi, chagaguriye izo ngoyi, chagaguriye buto, izina rya Yesu. Oh, 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 oh. Ndabasabe tuzamura amaboko. Oh, Mana nyemerera, Mana suka ubwo bwiza bwawe, suka ubwo bwiza bwawe, suka iyo neza yawe, suka iyo neza yawe, suka iyo neza yawe, suka ubwo rwego rwiza. Girira neza abantu bawe Mana, girira neza abantu bawe Mana, bagendere Mana. Turi mu bihe byiza, turi mu bihe byiza, turi mu bihe byiza. Uzuzwa n'Imana, uzuzwa ayo mavuta, uzuzwa izo ngabire, uzuzwa. Genda muri cyo kidengeri, genda muri ugo rwego. Imana nikugirire neza. Oh, duhwekere gato imbere y'Imana. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye kuri Imana nzima. Turagukengurukiye abantu bawe kubahaye ibyabo, abantu bawe kubagaruriye ibyabo. Mana turagushimiye, Mana turagukengurukiye. Tugukomeye amashi menshi. Komera iyo Mana amashi menshi cyane, komera iyo Mana amashi menshi cyane. Oh, hallelujah, amen. Oh, Jesus. Hallelujah. Man urakoze. Oh. Nzogera ku cyo yavuze,
Zogerana oyambire kukwimana tarumu uyeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifise ijambo rya nyuma kuri je iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifise ijambo rya nyuma kuri je. Imana nifise ijambo rya nyuma witandukanye n'ikintu cose cotuma isezerano ry'Imana ritakubako, coba ari ikintu umenga ni ikintu c'umumaro imbere y'abantu, ariko Imana ibona ko atari c'umumaro, ukireke kugira ngo bikunde winjira aho Imana ishaka. Imana ikugirire neza. Karusabe umwungere afate minota mike agira ico yatuye ku buzima bwacu. Umuntu wese agira amatwi yo kumva no kwakira, wakira ijambo ryose rigiye gusohoka uryakire. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo Mose yaravumuye umuntu yari yaravumwe na se, amwatura kumugisha, se yari yaramwatuye kumuvumo. Haleluya. Umuntu arashobora kukwatura kumuvumo, umukozi w'Imana akakwatura kumugisha. Wizere Imana, uvyakire, uvyumve ngo ni vyawe. Ijambo ryose rigiye kwatugwa ku buzima bwawe urihindura ubuzima, ryambara umubiri, rireme igitangaza mu izina rya Yesu. Karibu. Tugushimiye cyane kubw'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo ukwizera wese ntapfe rubi. Turagushimiye kuri Imana Amasezerano, turagushimiye ko wasizeho iri shengero urifise ku mugambi ukomeye. Ibyacu saha biherera kuko turiko turaja mu ijuru, nk'uko Pawulo yabivuze ngo twehe iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza ko azova. None rero turaje duhagaze hano, turasamye nk'abana b'inyoni, turaje twiteze icyo ukora kandi turazi kugikora. Mu bushobozi bw'urutonde wasizeho bw'amasengesho nk'aya, hari icyo wari warategekanije kubw'ishengero ryawe. None rero twebwe watoranije, turakwinginze nimba tukigirirwa ibakwe ryo kwemerwa nawe no kugendana nawe, vy'ukuri tukira abakozi bawe nk'uko wadutoranije turi abakozi bawe. Nugira icyo wokora Mwami, nugira icyo wokora ku ishengero ryawe rya repentance, abari hano n'abari kure, abadukurikirana mu buryo bwose. Ijambo ryawe ryavuze neza, rivuga ngo tuboneka nk'abadashoboye ariko turashoboye, tuboneka nk'abatariho ariko turacyariho, tuboneka nk'abagira bapfe ariko turacyariho, tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi. Yesu, kubw'ubwo butunzi wadusizemwo, reka buzane umusaruro mu ishengero ryawe Mana. Reka ubutunzi bubisoko, bumugende utembesha amasezerano n'umugisha mu ishengero ryawe wakoye amaraso y'igiciro. Ndakwinginze Mana, ndakwinginze uri mu ijuru,
ndakwinginze Yesu, wowe usuzuma umuntu wese ukamubona ukamushyira ku munzani, reka ubanze usuzuma ubuzima bwanje uko buri, usuzuma amagara yanje uko ari, usuzuma umutima wanje uko uri, urabe icyo wipfuza ugishitse kw'iri shengero Mana. Ndakwinginze rwose, ndakwinginze ubugira kandi Mana, ndakwinginze kugira ngo utabare abantu barushe bari mw'iri shengero, nta wundi wo kubaruhura ni wewe. Hariho abarushe bagenda, hariho abananiwe, hari abatagira shinge rugero, hari abatagira icyo kurya, hari abatagira icyo kunywa, hari abatagira icyo kwambara, hari abatagira aho baba, hari abatagira akazi, hari abatagira abagabo, hari abatagira abana, hariho abari mu mibabaro y'uburyo bwose, kandi nta wundi n'umwe yoshobora kugira icyo akora atari wewe Yesu. Kora rero, kora. Ndasenze Imana Data wa twese. Haleluya. Ndasenze Yesu. Ndahezagiye aba bantu umuhezagiro wo mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri Imana. Nk'uko Mose yagenda ahezagira ishengero Abisirayeli bagahezagirwa, nanjye k'uyu munsi ugira kane mw'iyindwi, reka ubu munsi wo guhezagirwa nawe Mana. Gorora ikiganza cyawe uhezagira aba bantu, ugurura ijambo ryawe uhezagira aba bantu Mwami. Bahezagire mu buryo bw'imwemu, bahezagire mu buryo bw'imwemu, bahame bujujwe mwemu yera, barongorwe na mwemu yera, bagendeshwe na mwemu yera, bahishurirwe na mwemu yera. Yesu ndasengeye Mwami, abo guhezagira ubahezagire, abatari abo guhezagira ntubahezagire. Ndabivuze, abo guhezagirwa ubahezagire, abatari abo guhezagirwa ntubahezagire. Ndabivuze ubugira gatatu, abo guhezagira ubahezagire, abatari abo guhezagirwa ntubahezagire. Abafise amarango aje Siyoni, abahindishwa agashitsi n'icyaha, abariko baragukorera by'ukuri atabajyanya, abariko barakurondera Mwami, abo bantu nubahezagire Mana, nubahezagire. Ariko ndavumye umuntu wese afitiye ishari igikorwa c'Imana mu izina rya Yesu. Mu gihe nk'iki ndavumye abarozi batwinyegezamwo mu izina rya Yesu. Ndavuma abadayimoni, ndavuma abazanwa n'izindi mpamvu, abo ntibagapfe baronse umugisha muri twe mu izina rya Yesu, ahubwo bagigwe ko n'ibyago n'amagorwa, kiretse bihanye bakabiheba, bahindukire bihane. Ariko abafise misiyo mbi banse guhinduka, imisi yabo yo kubahiga banukwe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yongera imisi abantu kandi ugahezagira abantu. Uri Imana uvyumva uri mu ijuru Mwami. Aya masengesho azanira umugisha umuntu wese akwiye kuronka umugisha. Aya masengesho azanira inyishu umuntu wese akwiye kuronka inyishu. Haleluya. Aya masengesho azanira amasezerano abanyamasezerano. Aya masengesho azanira ubutabazi abari biteze ubutabazi. Aya masezerano azanire kugira
kugirirwa neza n'Imana, biteze kugirirwa neza n'Imana. Oh, yes. Aya masengesho mwami, aya masengesho yugurura imiryango yose yari yugawe igihe kirekire mwami. Aya masengesho aje mu bubika cagagura iminyororo yose yari iboshe ishengero ryawe. Aya masengesho, aya masengesho aje mu isi y'imwemu arema ibitangaza n'ibimenyetso. Aya masengesho yigize hafi abana bawe. Aya masengesho yigize kuri abansi b'abana b'Imana. Aya masengesho yigize kuri intumwa za shetani. Aya masengesho yigize kure intumwa z'abadayimoni, ariko yegeze hafi amasezerano y'ubwoko bw'Imana. Haleluya mwami, ibyo byose bari baravuze ku miryango y'aba bantu, nanje ndayivuguruje mu izina rya Yesu. Hari iby'abana b'abantu bavuze, hari iby'abarozi bavuze, hari iby'abapfumu n'abakonikoni bavuze, hari iby'abasi bavuze. Ndabipinze mu izina rya Yesu. Ndasambuye inama zose z'ubugwaneza. Ndavuguruje imigambi yose y'ikuzimu. Ndavuguruje inama zose zigwanya ishengero ry'Imana. Ndavuguruje inama zirondera igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndavuguruje inama zirondera abarundi n'abarundikazi. Ndavuguruje inama zirondera Eglise ya Repentance. Ndavuguruje inama zirondera abakozi b'Imana. Ndavuguruje inama zirondera abadiyakoni. Ndavuguruje inama zirondera abasenzi. Ndavuguruje inama zirondera abavugabutumwa. Ndavuguruje inama zirondera abaririmbyi. Ndavuguruje inama zirondera ubwoko bwawe. Ndavuguruje mu izina rya Yesu. Mwami, reka mpwemu yera ashingira intahe ishengero ryawe. Turagomba kuzoba mu kugusanganira igihe ugiye kuza. Uvuza akamo k'inzamba, ishengero ry'Imana rikazogusanganira. Turagomba kuzokubona Yesu. Haleluya. Yesu, umugisha w'amafaranga turawusabye mu izina rya Yesu. Nduguruje amafaranga yo mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Nduguruje icubahiro n'amapromese twari turinde igihe kirekire mu izina rya Yesu. Nduguruje amasezerano no kururanirwa mu izina rya Yesu. Nduguruje tukiri hano mu isi, nduguruje ibintu byose byari byarabuze umuti bironkera umuti mu izina rya Yesu. Turuguruje ikibanza cyacu mu izina rya Yesu. Turuguruje inyubako za Eglise Repentance mu izina rya Yesu. Ndasenza indoto nziza n'iyerekwa nziza mu ishengero ryawe. Ndahagaritse impfu zagiturumbuka mu izina rya Yesu. Ndatse inkomezi abarozi n'imigambi yabo mu izina rya Yesu. Mu isi y'imwemu ndononye ibikorwa byabo byose mu izina rya Yesu. Ndahagaritse amapra yose bari bafise mu izina rya Yesu. Ndongeye iminsi yo kubaha ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Abari bafitiwe urutonde rwo kwicwa tubongereje iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu. Abahambwe
abahambwe mu kuzimu ndabazura mu izina, abamanitswe mu kirere ndabamanura mu izina, ibyabo byapfuye turabisize mu buzima mu izina, abadandaji reka bakira umugisha wo kudandaza mu izina rya Yesu. Amaproje akomeye reka aka kanya ashobore gukora mu izina rya Yesu. Abafise ingendo ndazuguruje mu izina rya Yesu. Abatarabyara bakira ibibondo mu izina rya Yesu. Amamariyaje turayuguruje mu izina rya Yesu. Abatagiraho kuba bakiraho kuba mu izina rya Yesu. Waduhamagariye gukorwa n'isoni, ariko waduhamagariye kuroranirwa. Igihe nk'iki reka kizana ivyamwa mwami Yesu. Abadafise akazi kabo, abakorera leta bari baracinyijwe, abavugiwe amajambo mabi, reka baronka amapromese yabo. Abari mu mapromese baje mu mapromosiyo, baduzwe mu izina rya Yesu. Oh, subira mukomera amashimani tugiriye neza. Subira muyikomera amashi. Mutera haleluya. Hereze kuri haleluya. Haleluya. Dushimiye Imana ingene yabanye natwe. Kare navuze nti ushimire Imana igihe twako dutanga ishikanwa gishimwe. Ishimira Imana ko washitse ku meza. Hariho abatagize ibakwe ryo kuba hano, hariho abatagize ibakwe ryo kuba kuri iyi meza we uvuyeko, kandi atankeka murabona ko bahomvye. Ntibahomvye ga yemwe? Ivyo turonse hari ivyo baronse, imfungurwa dufungura hari izo baronse. Ongera ukomera amashi Imana rero. Amashi yaraye Imana kubera irayabereye, irayakwiriye. Turarangije, ndabona umengo mwoguma hano kubera ko twahezagiwe cyane, ariko amasaha yageze ko dutaha. Tuzosubira gukorana ejo saa 10. Ejo saa 10 uze wongere usaba Imana, usaba Imana kugira ugirirwe bakwe uzuhabe.
kuko no kugirirwa ibakwe, kuko satani ntabyorosha, kuko abazi icyo uba ugiye kuronka ashira inzitizi mu nzira. Rero kuva uvuye aho usenga Imana kugira ngo ejo 10:00 uze ushobore kuhaba, kugira ngo twongere tubandanye tuja ku meza y'umwami. Hanyuma hariho uwibagiriye telefone ngaha, acaza ayitore. Hanyuma abasobanuzi, aba interprete nabo nyene ngo musigare, arabakeneye ico muvugana ubarongoye. Imana data wa twese wo mwijuru ijane n'umwe wese